Abagumyabanga bo muri zone Bwiza quartier ya gatatu ya komine Mukazi mu gisagara ca Bujumbura batunganije inama kuri uyu w'Imana genekerezo rya 12 Nyakanga uyu mwaka. Abagumyabanga bashasha n'inzego nshasha zigiye kurongora umugambwe muri ako karere bikaba vyerekanywe. Iruhande y'ivyo abana bantaho nikora barenga 25 kandi bava ku mpande zose bakaba baronkejwe ibikoresho vy'ishuri bigizwe n'amakaye n'amakaramu mu ntumbero yo kubatera intege. Ndayipfukamiye Aperesi arongoye umugambwe CNDD-FDD muri quartier 3 ya zone Bwiza aravuga icatumye batunganya iyo nama. Uyu munsi itariki 12 z'ukwezi kw'icenda twari dusanzwe dufise inama ya bose ifise intumbero zitatu. Twari dufise igikorwa c'uko twerekana inzego duheruka gushiraho z'abarongoye umugambwe ku rwego rw'inama shingiro, ku rwego rw'agacimbiri no ku rwego rw'umutumba, hamwe no kwerekana abahetsi bo muri quartier. Ico cari igikorwa ca mbere. Igikorwa ca kabiri twari dufise cari ico kwakira abagumyabanga bashasha binjiye uyu munsi baje bava mu yindi migambo itandukanye. Uyu munsi rero tukaba twakiriye abanywanyi 26 baje bava mu migambo itandukanye. Ubwo higira gatatu cari igikorwa co guha amakaye bantaho nikora bo muri quartier hamwe n'imfuvyi. Muri ico gikorwa naco twahaye amakaye abana 25 bantaho nikora, abandi akaba ari imfuvyi batagira umumama cyangwa umupapa mugabo ari bantaho nikora. Umwana umwe twari twamuhaye amakaye 8 n'ikaramu 2, iyitukura n'iy'ubururu. Mumenya kandi ko ivyo bikoresho bitanzwe umwaka w'ishuri w'ibihumbi 2021 ushira w'ibihumbi 2022 uzotangura kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 13.